ntabamenyesheje ingingo zine zikurikira zigiye gufatwa kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rutuganisha mu gihugu giteye imbere. Ubwa mbere, nk'uko bitegerezwa, tuzobandanya ducungera amahoro n'umutekano. Uwuzohirahira agashaka kudurumbanya azofatwa nk'umwasi w'igihugu, aronke igihano kimubereye. Ubwa kabiri, abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo, bahanwe, barihe ikibiriraho ibyo basahuye, kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Ubugira gatatu, abanyegeza amahera yabo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki canke amabanki adatanga raporo y'ukuri mu banki nkuru y'igihugu, abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo byabo bazofatwa nk'abasi b'iterambere ry'igihugu, abagarariji, hanyuma bahanwe by'akarorero. Ubwa nyuma, umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo ari byo byose kubera uburiganya, ivyo twita stock de speculation, canke ariko aduza ibiciro uko yishakiye, agurisha ibidandazwa ku biciro yishingiye wenyene, yitwaje ibi na biriya, azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha. Dusavye ubunyene ubushikiranganji bw'ubudandaji gukora ivyigwa vuba kugira ngo hamenyekane ibiciro ufatirwako vy'ibidandazwa hamwe n'inyungu ntarengwa ku bikorwa by'ubudandaji ku masoko yahi wacu. Gutyo